and your respected delegation, the representative of Burundians abroad, Most Honorable Samuel Ndayiragije, and your respected delegation. Everyone is here. I'd like to greet you. Good evening, everybody. Good evening, everybody. My name is Tekaniki First. I'm from here in Burundi. I'm student. I'm single. Yes, I'm a body governor to tell you from a governor 2014 to 2016. Let's stop corruption and be trust healer. Let's put justice and integrity first. Unity is our pillow. Talent is a gift. Knowledge a leader is used on the path to progress. Let's have us work from our feet and talent to build strong infrastructure and open up to the world. Let's strive for peace and trust among us. May 2014 to 2016 not be dream but our reality. Ndabakengurukiye cyane kubona mufata umwanya wo kwicarana n'abandi barundi tukaja hamwe tubona ingene tuganiranira iyo tuja. Ndabakengurukiye cyane mwebwe ndongozi mwaje kwifatanya natwe, ndabasabe mu bakomera amashi. Ndabakengurukiye rero na mwebwe barundi, mbe burya ngo hitwa ishwi, ngo abarundi bishwi, hariya ishwi. Ndabakengurukiye cyane kuko muriko muradutera intege. Mwebwe muri aho mubona ko bishoboka, hariho abari ngaha baguma bavuga ngo ntibishoboka. Ingo rero tugumane namwe muze muratwereka birashoboka. Umunyamerika twarabonye ingene yateye imbere, twarabonye ingene umushinwa yateye imbere, twarabonye ingene umufaransa yateye imbere, twarabonye Bangladesh ingene yateye imbere, Singapore twarabonye ingene yateye imbere. Na mu Burundi ntabuye riri mu mugongo kuko ivyo batanguje natwe turabifise. Ivyo tuzobibwirwa na mwebwe muzodushingira intahe. Muze muratembera hajya mu mitumba muvuka mubabwira muti birashoboka. Aha mwankoreye iciza gikomeye cyane kubona diaspora muza mukabwira abarundi muti Uburundi buteye imbere birashoboka. None heraba ni mwebwe mutangwe mobilisation, nico gituma ndabashimiye cyane iyi mobilisation mwatanguye yo kwereka abarundi ko bishoboka. Iyo ari je ndabivuza avuga ngo yabimenyeye, mukarimwe mubivuze acavuga ngo ujya avuye hahandi yarabibonye birashoboka. Rero tangura mugume tuhemere iyo tuja, natwe twiyemere kandi twumve ko tuzohashika. Umutahi Imana arawuduhaye, hasigaye yuko dutangura gufata inzira. Yari ivyumviro twamaze guheba, ugwaruka gwamaze kuja mu bindi vyumviro. Uburundi buratunze, ntagira umuntu azovuga ko adatunze. Igihugu gifise umutahe kiba gitunze, umutahe turawufise. Ubwa mbere dufise igihugu ciza cyane, n'umutahe mwiza cyane, ni igihugu conye nuko kiri ndatwa. Namandaba abanyamahanga baje muri Burundi, namwebwe barundi muvuye hanze murabizi ibihugu mubamwo niyo mushitse gangene bigenda. Uburundi igihugu cisezerano ryiza Imana yadusezeraniye, igihugu gitunze, igihugu gifise ubutare bwishi. Twebwe bikunda kudutega imitego, uza wumva ngo kugira dutere imbere ngo banze umpa amahera, kandi ayo mahera niyo turiko turaronde. Aha muri diaspora hariho abahinga bakomeye ndabahamagaye ntingo ngaha dukore, ngo uzompemba ngahe, kandi ariyo tugiye turondere. Ayo mahera umbwira ndaguhemba niyo tugira turondere. Reka rero tubanze tuyarondere hanyuma tuze tuyahembwe twayarondeye. Mugabo dushaka guhera ku mahera aho guhera ku gikorwa. Uno munsi rero duhindura iyo ngendo, tubanze tumenye ko twitanga. Urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruva mu giti kinini cyane n'inyoni zo kwisize zakarikako. Ni kubera iki none Burundi tutobumeza? Burundi bwarapfunywe ntibwapfuye, tumeze rero gushikaho isi yose izoza kwarika muri iki giti cy'u Burundi.